Maramutse nje hano kugura ikintu mu iduka nca nibuka mu Burundi kubera iki ibintu byose umenga n'uburozi umuntu ari karagura ibintu byose umenga na madroge ukene amadolare uca mu kinywabi nabonye ya video ujya mu Australian yari karondera amadolari amarundi ukumva ngo habuze amase ngo barindeye ko leta ibagurira amase canke baha amase canke je no sais pas kubera iki ibintu byose babigiranire ni leta ni kinywabi bigakena boruk aha ndi mu iduka warehouse ushobora kugura ibintu byo gukora muri garden iyi section ni ya garden urabona ukeneye amase ngaya intabire y'ubwoko bwishi uzana na truck vyose ugapakira nta muntu avuga ngo twara ingongo ngo twara imifuko myinshi nta limit yari utwaye myinshi boja kurondera yindi you see all of this all of that hariya biruzi look aya namase ushatse urapakira ayo ushobora gutwara nta muntu agwagarika ngo we ngo twayangana gute look izi ntabire kubera iki birirwa barabigira mukamenya n'ubugoro urane iyi stack yose kurenga hariya ugatora ivyo ushaka iyi ni ntabire yose ibi bifuko birunza hano intabire ibi byose ni intabire kubera iki mu Burundi wumva ngo bagiye ngo batanze amafaranga ntibarayabona look aho naho ugoze woza n'ikamyo igapakira baraja kugura yandi bakasubiriza kandi iyi ni duka imwe ugiye ku birometero bingahe haba yindi intabire gusa amase gusa kubera iki bavuga ngo mwabuze amase mu Barundi ibintu byose umenga n'ubugoro ibintu byose umenga ndi look no kuduga hejuru and I don't understand kubera iki Burundi ibintu byose mugira ibintu bikomakomeye I don't know bo iyi ndagize kubera mbonye intabire mu Burundi amaze imisi bidadomba ngo intabire nico tuma tuza ko ari nka failed state ahantu ikintu très simple ahandi ugenda mu iduka ugapakira ivyo ushaka mugabo hoho mu Burundi kumva ngo babanza kuja kubaza leta bahamahera leta canke femi sinzi kya kintu naco kikagenda kikaja kurondeza je ne sais pas kuko nari kukwereka izi ntabire ziri ngaha ari naco kindi izi ntabire ziba zivuye mu makambani atandukanye ico gihe imwe idakoze yindi irayisubirira igakora neza you see donc uko kuntu ko ikintu cyose umenga n'ubugoro ikintu cyose ubona kiri compliqué ikintu cyose udashobora hata kintu ushobora kugura udaciye mu bintu vya administration ibintu vya politique we ari mu mugambwe wari muri kiriya ahandi ikintu uragenda ugatora ugaca witahira si ukeneye ama stove ya gaz hano zirahari nibaza ko camping ibintu byose ukeneye hardware ukeneye I don't know barbecues nta bintu byo kwirigura ja kwinginga umuntu ukeneye ikintu genda guhitira mu iduka ugatahana ibintu by'i Burundi by'uko buri kantu ubanza kubaza naka ubanza guca kuri naka ubanza kwinginga bo hano ashobora kuba hari izindi fertilizers hano hari ibindi bintu by'intabire look izindi ntabire look ntazi icyo zikora look intabire nta muntu wirigura aja kubaza ngo mbega nzanira kiriya bo je sindi umufama nakize ko mfise garden imbuto ngira ngo ariko nta muntu wanza kuja kwinginga ngo vyagenze kuriya ukene ibindi bikoresho you just walk in and pick up what you need you see I don't understand ikibazo dufise mu Burundi ukene n'imashini zitura ngaha zinza gukata ubwatsi over here nta muntu wiguringinga namwe ubundi kintu naco ye gufata amafoto ahandi mu iduka novuga ni nka privé mugabo nta muntu avuze ngo ntufate amafoto ivyo bintu vy'Abarundi mu abantu sinzi ikintu kicaduteye ni hatari bo okay reka nisohokere
narakana nje kuraba mugabo sindakabonye. Hello, you too, thank you. Ese ndasohotse nta na kimwe naguze, emuranda mugabo ku muryango wavuze have a good day n'agatwengo. You see? Have a good day. Nta n'ikintu naguze. Ayandi mase abayuzuye bari kwinga nguragura bari kukwinginga ntabwo i Burundi ugira n'amafaranga mu kugura ikintu kabanza gutama ahandi barakwinginga. Si nyene kimwe navuga ca hospitalite mvuye mu iduka nta kintu na kimwe naguze ndiko ndavuga muri kamera nk'umuntu umenga ndagwaye mu mutwe umugabo akuvuga ati wewe kusoza sacuguze waje gukora iki mu iduka ryacu. Have a good day, have a good day, you know. Hospitality dudes ukwiye kuvyiga ibi bintu, it's not very hard. Nibe navuga nyene yumva kandi hospitality kwakirana birafasha aha nkeneye kugura ikintu ejo nogaruka kubera ndahashimye. Anyway niho tugura ibintu bitari bike umuntu ariko akora utuntu yubaka cyangwa se aka garden hari hardware nyinshi cyane mugabo nakuvuga usanga abantu batari tandu, abantu bari relaxe, abantu banezerewe. Yego nibyo twaraciye mu ntambara mugabo ifoko turayisohoka mu gake gake abantu bakarelaxa, abantu bakabasivilize tukankakwama turi mu bintu by'intambara no mu bintu by'injyane no mu bintu vy'umujinya ibintu nk'ivyo. Mbo nico nari nciye muri iyo duka mvuga nteka ndabereke ko ahandi amase arya nawe ntabwo wiriga uringinga abantu. What time is it? 50? Oh, okay, yeah, you can walk. Okay, so okay, ndabutsa naringeze ari umuntu dufitanye gahunda munota nka 10 avuze ko asigaye munota 10 karero mbenda zunguruka gatoyi. Anyway, donc nishuza kuvuga ko ibintu vyinshi bikeneye ubisanga mu iduka atavyo kwigura ca mu bintu vya politiki. Ungene intabire bagira politiki, intabire cyari ikibazo ca kujya kwisima, kujya ukeneye misumare, kujya kukeneye navyo agomba kuba politiki, agomba kuba ari company menshi pani imwe ari private abikora hanyuma abantu amaduka ya wholesale manini bakagenda bakagura hanyuma abantu bato bato ukagenda ugapakira ikamyo ivyo ushaka biheze production bakayiduza iyo ariko barabikora. Ariko ivyo bintu vy'i Burundi ikintu cyose kica mu kinywabe, ikintu cyose ni politiki, ikintu cyose ni giturire, ikintu cyose politici agomba gucamo kugira ngo ngwangiye mwe dukeyi. Amase y'umunyagihugu polisi ntabwo agomba kujamo na gatoyi ngo navuze company privé nyamba yo forme ntibombaza yagomba kubikora ihejeje igacihereza Rujugiro limited nibari tuze. Hello, how are you? Wow. Good. I'm making a video here. So yeah, nuko vyagomba kumera. Donc agaca ha abadetena bakaza bagura duke ku mitumba, abanyagihugu bagenda kugura straight forward kujya kugura umunyu. This helicopter zikurenza induru hano. Okay, so mugira umunsi mwiza, zosubira. Bye bye.